You serious, man? Damn. Yo. Urabona aka kantu kari ko kubera irya gatatu. Iri ni irya gatatu men subiramo iyi video. Bwa mbere ndagize nsanga video ntiyari focus, camera ntiyari focus. Bwa kabiri sanga ntiyari recordings. Ubu niko ndaraba karatukura. Ebe gasubira hari usanga ino munsi kwa gatanu ata video murose kubera ishavu n'akantu ibintu biri crazy biri crazy mwere umakeye kazina banyitwa Nijimi Radio Done karibu kuri Ukuri Kwanone podcast. Iyi ni episode 14 na episode 14 ka video nta topic gafise mugani kazoyironka kugira umuntu ashobore kumenya ivyagenze mu iyi video. Ariko kugira nzo gusubira mu bintu nyenda vuze kare gatatu kose kugira iyi ntuze video zo gusubira kumera nkuko nyenda bigomvye urumva murantunga n'ibintu nyene umuntu ashobora kwa acting tena. Ego rero ino munsi natinza ka video ngomba ndagatanguze ngaho. Ndabipfurije umwaka mushasha na Noel nziza asikangira imisi ine kugira Noel ishike. Umwibuko umwami wacu Yesu Kristo yavuce. Rero ni ibintu bikwiye kwemanga ariho hose. Kubera hari ibihugu bimwe usanga Christmas barayihinduye. Aho ntibayihinduye ahubwo focus ikintu bashizeho cyane abantu bamenya cyane ugasanga ni ikintu gitandukanye n'uwo munsi ikintu kigenerewe kuba kuwo munsi aho cabaye kuwo munsi. Nko muri Amerika ngira ni muri Canada sinzi hariho umugabo afise ubwanwa bwera afise umushatsi wera yambara igisuti gitukura yitwa ngo ati Santa Claus azanira abana ama gift ama present ugasanga abana Christmas Noel igeze ari gusa gugomba ama gift ari kuyumvira uwo muntu urumva ntibiyumvira yuko ari umunsi w'amavuko y'umukiza w'isi w'abantu bari kwinosi bose. Mugani ngane kubera nyine usanga ari abana bazokura babimenye mugani burya kuyovya umwana aho kuyovya umuntu mutangura kiri umwana. Rero ndabifurije umwaka Noel nziza n'umwaka mushasha. Numva n'umwaka mushasha abantu barandica ama list. Abantu barandica ama list kuva muri 2023 bavuga ngo ati jewe nzokora uku mu mwaka. Genda muri siporo, soma ibitabo bingana ukunuku, nzokora ukunuku urumva niyo list bayishikaye mu mwaka. Tana kimwe cyahindutse ni kubera iki no munsi ngoma ndabahinyisha. Kubera iki? Kubera urabona ikibazo ho kiri. Ni kajya kantu ukora mu kuvuga ngo ati jewe ngo mpanga ibi ngoma zobigenza uku ngana ukaca wiyumvira yuko vuga basi ngo ngomba gusoma igitabo basi mvuga ino munsi ndasoma igitabo mugana ukaca usanga niko ndasamara nkaca mvuga nejo nzosoma hariho umwanya hagerejo gatangura gusamara tena ukavuga ntangorane ndacafise umwanya ejo nzosoma. Urumva bwa bunebwe bukutivumbura ukavuga ati oya zana ca gitabo ndagisomesha. Urumva ako nakabazo iyo nyinshi ni kumenya ko kabazo ho kare hanyuma gakemura kugira uzosome ca gitabo nzogende muri gym nzogirene kugira abantu uze imigambi wapanze uyishikeko. Urumva ibintu bito mugani biragoye gukora usanuka tugeza muri 2024 ukandika yindi list bya bindi navyo wandika ubwa mbere. Urumva we wa muntu wapanze ibintu menya ko hanyuma urabe ngene ubipanga. Umunsi ugomba ko tuvugana turi babiri kandi ndashaka yuko umenya ukuri aho kuri. Rero ntuze kwibagira kurungikira naka video mugenza kugira nawe nyene amenye ukuri aho kuri. Ego rero ari ikindi kintu ngomba kutwoyaga ko kuvuga ngo ati ingendo y'umuntu itandukanye n'iy'ubundi mugani twese kugira dushike kuri ntuze nyimwe ni gukora nta bundi buryo.
urabona nka jewe ibiganiro nshira ngaha ni ibiganiro vyo gu inspiringa, motivatinga, gufasha, guhanura, kugira hari ikiganiro ubuzima bwanje gihostingwa na Frank, is presented by Frank. Urumva ufise umwanya uzozakira kira kuwa gatatu ikunze n'ikiganiro nyene Ukuri Kwanone ki hostingwa na jewe kira kuwa gatanu bikunze. Rero ntibagire kugira subscribe kuri iyi channel Dieudonne bikunze. Rero urumva ico ganiro ni kushiraho ubuzima butandukanye n'abantu bariko barakora ubuzi butandukanye. Mugane si uvuga ngo ni kwereka gusa ubwo buzi bakora ngo ubuzima bwabo ya. Ubwo ikintu nyamukuru twebwaho jewe ngomba ko womenya woraba kwico kintu. Hariho abajene naho natwe bari umujene mugana umuntu akuze gasusugura akazi avuga ati ngo cese ngomba gukora akazi kameze uko aho je ndarize ndarahejeje kunuko ndorinda mpaka ngende kubaza kangana uko ukari hejuru kameze ukunuko bakibagira yuko burya ibihugu cane byateye imbere vyagize bijya ibintu bito bito yamba ari gusudira umugabo wo gushona hari ibiganiro vyinshi ndiko ndibagira ubu tujye turestora duto ari vyone bakujije bakabikuza ugasanga ni vyone bikomeye cyane, ni vyone vya biriko mbere biraha n'ubuza abandi bantu. Rero umuntu utahura uvuga ati okay jewe iki kintu ndogikora nkagikuza nkagihindura kubera nivyo nuhindura ivyo bintu kubera nivyo nubundiho abantu bagikoresha nta kintu wozana gishasha kubera ikiriho nico nyene. Urumva abantu barafungura bazokoma bafunguye ako ka restaurant gatonya urashobora kugakuza ukakigira iki restaurant kinini. Hariho ibi restaurant binini mbwa nivyo bi restaurant binini barashobora kubigira binini. Uri umuntu umwe wo gushona urashobora gushona, uri umuntu umwe mugane uri umuntu uciye ubwenge uravuga ati bwa bundi bimeze ukunuko hingeho ubwo ndondera abandi bantu bashona ukunuko maze ugashona n'impuzu zo kugurisha ukazishira ngaho. Gusudira ni uko nyene hari ikiganiro caje ko umuntu nyene avuga ati cyo gusudira bashiraho umugambo ukunuko ugasanga barakujije bakagiza uko barondera abakozi n'ikintu. Urumva n'ibintu nyene dushiraho bito abantu babona bashobora kubona bakavuga ati bwa bundi bimeze ukunuko ugasanga n'uwo muntu ariko arahanura umuntu kugira nawe nyene abone yivana mu bwo kuvuga ngo tubugaye ngo biki nibiki ngo jeshe ushobora kugira ante akibagira yuko inyishu y'akazi aho inyishu y'ibintu byose dukora ni kubeshaho umuryango ni kwibeshaho ni kurondera ikintu gidutunza naho n'amahera nabindi. Rero ari ivyo nta kazi wovuga ngo ati ngo je akazi nako ndokora kandi inyishu ari yayindi imwe. Urumva ntiwo kwicara ahantu hari akazi ushobora kuronka amahera ngo kajya gajije ntako ndoshobora kuronka mu nyuma ukaguma witekereza uvuga ngo ati ngene ndoronka amahera ico akazi cyo bwirana. Nk'ibihugu vyino abantu benshi baramaze kwitahura nta kazi basuzugura ahubwo bamenya inyishu iyo ariyo. Uvuga ati akazi ndagakoze ndaronka ngene nshobora kuriha inzu, ndaronka ngene nshobora kuriha insurance, nshobora kurondera ivyonja ukunuko baramenya. Rero natwe ivyo bintu nyene tugomba gukorerako hatari ivyo hariho n'ibindi biganiro bicaho vyo kungura ubwenge abantu naho nyine urashobora kwiga ikintu. Rero umuntu ya supportinze iyi channel komeze arubwira abagenzi kugira dukomeze dukora kunuko. Rero ndagushimira kuba wara subscribinze naho utagaruka kuraba ka video ukasubiye kugaruka warakoze. Komeza uraba biganiro kandi uraba ikintu nawe wovanamo kugira kigufashe mu buzima kunuko. Urumva umwaka mushasha ndawipfuriza abantu bose subscribinze ubu tugeze ku babone 200 haciye amezi 10 ntangura. Urumva umwaka ndawifuza ko zo mwaka mwiza kuri twese tera imbere ryacu Imana duhe ingabire zo gutahura ubuzima aho buri zo gutahura ngene tukwiye gutambuka mw'iyisi. Urumva ni ibintu byinshi kandi ibintu byinshi ubishize ku mwete
ukavuga ati jewe ngenda kora uku nta wundi buryo ni kuguma wewe upushinga usunika imbere naho jo bari ikintu utagomba udafisemwo ubumenyi udafisemwo impano utagizene mugano ujya mwanya witora ukavuga ati je ngesubire gukora ingesubire gutonda ingesubire kugenda kunuko kujya nyene ugenda urakora ni kone usanga ibintu byarahindutse ukisanga handi wagomba gushika kibaza vyagenze gute ukaraba ngene vyagenze ukavuga nuko vyagenze hano nabandi abantu bavuga ati je sindokora uko ngomba gutangurira ngaho suko biri tangura hajya ntuzomenya ngene bihinduce uko nuko renda bifuriza umwaka mushasha na weri nziza imana izoturinde tuzoshike muri mwaka tukiri bazima tukiriho twarateye imbere twarameze neza uko nuko leo karaka video naga video gatafise titre umva titre ngaho yavuyemo ni ibintu vyiza kandi ibintu byo gushima tuzosubira kubonana niyo twabonana bonane nziza mwaka mushasha noweli nziza merry christmas tuzosubira kubonana niyo twabonana aje tuzobonana ngira mu mwaka uza muri 2024 niho kuri Kwanone episode 15 izoba ya postinzwe kwa gatanu ego tuzosubira kubonana niyo twabonana